Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwe tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane tukaza kugaruka kubiriko biravugwa mu gateka kazina muntu. Murano makuru tugiye kugaruka ku rupfu rw'umwe mu basirikare bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu akaba ari Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Kuri ubu rero imyaka 3 yarumanye nyuma y'igandagurwa rya Diane Ndayiragije, umutambukanyi wa Lieutenant Colonel Aroni Ndayiragije. Muti kuki tubigarutse ko nuko bamwe bavuga yuko uyu intwazangabo ikomeye cyane y'ipete rya Colonel ishobora kuba yaragize uruhara mu rupfu rw'umutambukanyi wayo. Hakaba hari ku mugoroba w'igenekerezo ya 23 kwezi kw'icenda umwaka w'2021 umukenyezi wa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yaragandaguye ku rugo rwabo mu Kamenge. Uyu Diane Ndayiragije yagandaguwe atewe grenade aho yari mu gikoni ari kumwe n'umukozi yitwa Cecile. Ni mu gihe hari amakuru menshi yerekana ko Aroni Ndayishimiye ashobora kuba yaragize uruhara mu igandagurwa ry'umukenyezi wiwe, ivyo bigafatira ku mubano mubi wari hagati ya Aroni na Diane. Ku majambo Ndayiragije yasigiye abagenzi n'abaryango akabwira ko ashobora kwicwa n'umugabo wiwe ku rukurikirane rw'ivyabaye vyose ku munsi w'urupfu rwa Diane Ndayiragije. Amasoko yacu rero yemeza kandi ko Diane Ndayiragije yoba yariciwe ku bitaro vy'abasirikare Hôpital Militaire byo mu Kamenge avuye muri bloque opératoire. Imyaka 3 rero iraheze atamatohoza akozwe kwigandagurwa rya Diane Ndayiragije n'umukozi we Cecile. Ikibabaje kurusha kandi n'ingene Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yabandanije kuvuga mu mabi menshi cyane ariko akaguma ari ntakorwako. Muri ano makuru tugiye kubageza ko ingene urupfu rwose rwapanzwe ndetse n'igituma uyu umugabo Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye agaruka mu majwi cyane avuga ko ari we yoba yaragize uruhara mu rupfu rw'umutambukanyi wiwe. Aho uri hose ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko mu bisata bigiye bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV ndabaye kaze muri ano makuru. Ku mugoroba w'igenekerezo ya 23 Nyakanga umwaka w'2021 muri quartier Milango ya zone Kamenge haraturutse grenade mu rugo rwa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Kino gihe akaba arongoye ikambi ya Muha. Iyo grenade yarakomerekeje bikomeye umukenyezi wa Aroni Ndayishimiye yitwa Diane Ndayiragije be n'umuyaya wiwe yitwa Cecile. Inyuma y'akanya gato rero baraheza abacikanira ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Kuri ubu rero imyaka 3 igira ikwire nubundi ukuri kose kutagiye ahabona atamatoza nyizina akozwe. Gusa reka tubagaze ko urukurikirane rw'ivyabaye kugenekerezo ya 23 Nyakanga mu rugo rwa Lieutenant Colonel Ndayishimiye. Imbere gato y'isaha 9 z'umurango niho umupfasoni wiwe Diane Ndayiragije yaronke telefone y'umugabo wiwe imumenyesha ko amurungikiye imodoka imutana mukuyeho yakorera kuri Centre de Santé Muyange yo muri commune Bubanza. Diane Ndayiragije akivyumva umutima urasimba kubera umugabo atarasanzwe amutora ku kazi kandi yarasanzwe yikeka ko ashobora kumugirira nabi. Ni mu gihe abo twavuganye mu bakorana kuri iryo vuriro batubwiye ko Diane Ndayiragije yaciye asaba amahera ku kazi yo kuri ipikipiki imukurayo. Inyuma niho ya modoka yashika abasirikare barungitswe na Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye baramurondera baramubura, batangura kwinjira mu vyimba vyose barabura. Imodoka bivugwa ko yagumye murindire gushika Buyira. Hafi isaha 12 z'umugoroba niho Diane Ndayiragije yashika ku rugo rwiwe mu Mirango harutwo yari yaciyemwo. Ageze muhira asangaho umugabo niho yamubwira ko yipfuza ko amucumbira umutsima w'ingano. Diane asaba umukozi yitwa Cecile ko yomushira amazi ku ziko. Uwo mugoroba hari umushitsi w'umukenyezi yabagendeye. Aroni Ndayishimiye abari we amuherekeza. Diane aja mu gikoni, abana nabo baca basanga nyina mu gikoni. Aroni Ndayishimiye rero avuye guherekeza wa mushitsi yashitse akankamira abana ngo nibave mu gikoni, abaza impamvu bataraja koga nk'uko tubikura mu begereye umuryango. Agakobwa gakuru karabaza se ko watubwiye ko tuzohora twoga imbere yo gufungura none harageze gufungura. Kakana kaca karaja mu bwogero
uduhungu tubiri dutoya tuja mu nzu. Ako kanya rero Aroni Ndayishimiye nawe avaho mu gikoni atera aja ahari icumba ciwe. Bivugwa ko kuva aho mu gikoni uja ku cumba ciwe yaca ahantu hari agakoridoro. Akihavuye niho grenade yacu iturika ikomeretsa Cecile mu maso, Diane nawe mu mugongo. Abakomeretse rero bajanwe mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge ari naho bacikaniye. Nyuma begereye umuryango bavuga ko imbere yo gucikana Diane Ndayiragije yahamagaye inshuro zine umugabo amubwira ati Aroni ivyo nkoreye Imana izobikwishure. Kuri ibi vyose rero niho abantu bashinga intahe bahereye ku mubano wa Aroni na Diane ingene wari wifashe nabi. Abegereye uyu muryango wa Aroni Ndayishimiye bakavuga ko hari haciye igihe umugabo abwiye umugore we ko atamwaka azomara, ariko vyari bigoye kwibaza ko yabivuga koko ategura kubikora kubera utari ubwa mbere bishika. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 umwe mu baryango ba Aroni yari yaramenyesheje ko uwo mugabo ategura kugandagura umukenyezi wiwe, ariko vyarahavuye biracureha. Aroni aranasaba imbabazi mu muryango, aranavuga ko yari amajambo y'ishavu gusa. Imisi ibiri imbere yo kugandagurwa Diane Ndayiragije yiriwe kwishengera aho yasengera Eglise Adventiste, agenda ata telefone atwaye, yiha gusenga umunsi wose. Bamwe mu bamwegereye yari yababwiye ko yumva adafise amahoro yifuza kwegereza Imana akanasengera urugo rwiwe. Abamuzi bakavuga ko Diane Ndayiragije yari umukenyezi aciye bugufi cyane kandi w'umusenzi, yari afise amakuru menshi y'amabi umugabo atumwa gukora. Akanya kose yama ariko arasengera umugabo ngo ave mu bwicanyi yama ariko aravugwamwo. Aroni we yoba yarababazwa nayo masengesho y'umukenyezi wiwe, kandi ngo babari bafise n'ibindi bapfa biva ku nyifato zitabereye zo mugabo. Ku matohoza rero ku rupfu rwa Diane Ndayiragije, kuko Diane Ndayiragije citaba Imana, igipolisi nibwo catanguye amatohoza. Mu mwanya wa mbere harahagaritswe ababanyi baba inyuma ya Aroni Ndayishimiye, ariko igipolisi kigarutse kubiraba neza bukeye cyasanze bitashoboka ko grenade iterwa ivuye inyuma hanyuma ngo igwe imbere y'igikoni nk'uko vyagenze. Ababanyi baciye barekurwa. Ahandi grenade yoshobora kuva hari ku ruhande rw'imbere y'inzu, aho naho hari kure y'igikoni kandi hagoma ivyo c'abasirikare bacunga Aroni Ndayishimiye. Aho hantu rero igipolisi casanze bitoshoboka na gatoyi ko hari umuntu yohaterera grenade, abacunze ntibamubone. Igipolisi ico gihe carasavye ko abasirikare bose bari ngaho bahagarikwa, ariko Aroni Ndayishimiye yaravyanse. Ahasigaye grenade yoshobora kuzanana ni muri koridoro ija mu cumba kwa Aroni Ndayishimiye, aho naho uwariyo n'umwe Rudende, Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Aho rero igipolisi nta numwe cabaye kigikurikirana. None imyaka 3 iraheza ata numwe ahani bigandagurwa rya Diane Ndayiragije na Cecile, nta n'ukurikiranwa ariho. Ni mu gihe benshi bavuga ko batoshobora kudondagura amabi ya Aroni Ndayishimiye amaze kuvugwamwo, cyane cyane mu gihe yararongoye batayo y'amajana 212 yakorera mu Rukoko. Mu kiringo ciwe haravugwa ihohoterwa rikomeye ry'abanyagihugu, abakenyezi bagahagarikwa bagakubitwa biteye isoni, igandagurwa ry'abantu, ihohoterwa ry'abanywanyi ba seneri. Uyibuka cyane akibuka Elia Ngomirakize, umukuru w'umugambwe seneri muri komine Mutimbuzi, yahagaritswe n'abasirikare bari mu modoka ya Aroni Ndayishimiye kugenekerezo y'icenda mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2021 kwibarabara rya Bujumbura Gatumba. Kuva ubwo nawe nta gakuru ka Elia Ngomirakiza. Aroni Ndayishimiye aho gukurikiranwa yahawe kurongora ikambi ikomeye kurusha iyo benshi bita ikambi ya Muha. Igitangaza benshi rero n'ingene Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yahoze arwana muri Paripeutu FNL, ariko akarangwa no gutoteza bidasanzwe abahoranye ku rugamba ubari muri seneri. Diane Ndayiragije, uyu mutambukanyi wa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye, yavutse mu mwaka w'igihumbi 1985 ku mutumba wa Nini muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Yarize amashure y'ubuvuzi, yubakanye n'umusirikare Aroni Ndayishimiye, bavyarana abana bane, ariko mukuru yari yaritavye Imana. Abamwegereye bavuga ko Diane yagandaguwe yibugenze inda y'ukwezi kumwe. Yishwe kandi nyuma y'imyaka 11 yubakanye na Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Amuzi bose bakavuga ko yari umukenyezi w'intungane, atuje rwose, yubaha Imana kandi yubaha cyane n'umugabo wiwe. Bamwe bati ese Aroni koko yoba yarubahutse kwipfakaza?
usesa amaraso ntawagira umutwe ariko nta vyemezo bihari ko ari we yiciye umugore nayo inyifato ziwe zo kwigenekerezwa 23 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021 zituma umuntu yibaza vyinshi. Bamwe bati amatohoza rwose arakenewe hano hantu. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru bivugwa yuko muri Tanzania igipolisi cirukanye abarundi barenga 60 bagizwe ahanini n'abana. Igipolisi ca Tanzania carashikirije abana b'abarundi indongozi z'u Burundi ku rubero rwa Mugina muri komine Mabanda y'intara ya Makamba. Aha akaba ari mu bumanuko bw'igihugu kuwa kabiri uheze. Abandi barundi 29 harimwo abana batoye birukanywe bukeye. Kubwa mu masoko mu gipolisi abarundi barahagaritswe barapfungwa imbere yo kwirukanwa. Abirukanywe bose rero bari bahagaritswe mu mukwabo w'igipolisi wakozwe ku ngo zikoresha abana muri district ya Kasuru mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania. Kubw'amasoko yacu abo bana rero bisanze bari muri Tanzania inyuma yo guhendwa na bamwe barundi ko bazobaronkera akazi. Mu kwinjira muri Tanzania rero uti twaciye mu mayira y'ibinywabi atandukanye. Ni kumwe muri abo bana birukanywe kuwa kabiri uheze ashinga intahe. Bamaze gushikanwa muri Tanzania ababahanahana nibo babagabura. Abo bana bashikanwe ku rubibe barushe cyane bashonje cyane bihebuye, niko isoko mu gipolisi ryatangaje. Imbono uko rero birukanywe bamaze iminsi 3 bapfungiwe bunyamaswa mu busho bwa Tanzania. Komine Mabanda ikora kuri Tanzania yakiriye abo bana ku rubibe yarafashije mu kubunguruza gushika kuri komisariya y'igipolisi ca komine. Aho naho nyene intwaro mu Mabanda ntiyashoboye gufasha abo bana bivuye ku bukene bw'uburyo kuko vyabaye giturumbuka ku bw'isoko mu bajejwe intwaro. Intara abo bana bavamwo zaramenyekanye ni Gitega na Karusi hagati ashira ubuseruko Ruyigi na Ngozi mu buraruko ushira ubuseruko nabo ruri mu bumanuko. Amasoko mu gipolisi akavuga ko abatwara abo bana baronka amafaranga menshi cyane mu marundi no mu mashiringi ya Tanzania igihe barungitse abo bana muri Tanzania. Bati muri bo nta numwe yarafise n'ikingorongoro ca 10. Ni kumwe umupolisi agaragaza umubabaro akaba yari mu murwi wakiriye abo bana ku rubibe rwa Mugina. Wikeye bwaho rero abandi barundi 29 harimwe abana 16 barashitse ku Mugina hafi isazi n'igice z'ijoro bameze nk'abo mu murwi wa mbere. Abo bari birukanywe bamaze ijoro ryose hanze. Ni mu gamasoko mu gipolisi no mu ntwaro ababazwa nuko inzego za Tanzania zabarungitse zidateguje. Abagize uwo murwi wa kabiri bava mu ntara za Karusi Ruyigi na Ngozi. Kubw'urwandiko rw'igisata kiraba binjira n'abasohoka muri Tanzania rwabonywe na kimwe mu menyesha makuru bikora nga mu gihugu cy'u Burundi, abo 69 bose birukanywe bagirizwa kuba ku butaka bwa Tanzania batagira uruhusha. Inyuma rero yo kumenyeshwa icaha cabo abo bantu baba bafise iminsi itarenga 4 kugira ngo bave ku butaka bwa Tanzania ku buryo bwabo. Ntibitomoye rero neza nimba abo bantu baratangishijwe hadabu canke nimba batanze ibiturire. Umugenzo wabaye ubusanzwe muri Tanzania muri iyi minsi mu gihe hariko harafatwa abarundi. Igihe abarundi birukanywe na Tanzania abajejwe intwaro n'igipolisi bo mu mazone yo ku rubibe aragira intonde z'abirukanywe imbere yo kubarungika mu bice bavukamwo. FENADEB ishiramwe rihanira hagati y'abana rirashima iyirukanwa ry'abo bana, gusa rirababazwa ariko n'ukuntu birukanwa. Ku ruhande rw'ishiramwe rijejwe kugwanya urudandazwa rw'abantu ONRCT Owetonfrel harageze ko indongozi z'u Burundi zifata mu minwe ikibazo. Uriserukira Prime Mbarubukeye abasaba gutanga itegeko kuri komite ihurikiyemwo bose mu ntara zihana urubibe na Tanzania kurushiriza kuba maso mu kugwanya ibikorwa vy'abatwara abana b'abarundi berekeza muri Tanzania. Iyo shiramwe kandi rasaba leta korosha ibisabwa mu kuronka impapuro z'inzira, rikabona ko uko intambwe zo gusaba izo mpapuro ari ndende kandi ziruhisha ari nako ziburwitwazo rutuma haba urudandazwa ndengambibe rw'abantu rurwira kandi n'abafata ingendo bidaciye mu mategeko biyongera. Kubw'ubuserukiro Burundi Kigoma muri Tanzania umuseruko bushira uburengero bw'ico gihugu Jeremy Kakenwa abarundi batari munsi ya 600 bari bapfungiwe mu karere ka Kigoma gushika mu mpera za Rusama guheze. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya
ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuhuza TV, Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.